Imana nta muntu numwe ariho yaremye wo gupfa rubi. Nta muntu numwe Imana yaremye itaremanye umugisha wo kumubeshaho. Nta muntu numwe Imana yaremye ngo apfe rubi. Oya, ariko bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira reka dusenge. Mana, ndagushima kandi ndagukunda, uri mwiza kandi ugira neza. Ni wowe wabanje kudukunda kandi wadutoranije kuko watugize abana mu rugo. None Mwami Imana, ndasenga nsabira bene data, Mwami, bifuza kugendana nawe no kurongorwa nawe, bahiguhindukirire kuko ari wowe ushoboye guhindura amateka, guhindura amazina y'abantu. Ntawaguhungiye ko n'umwe ngo umutere umugongo, kuko wowe Mwami Imana uhora uteze ibiganza ubitegeye bose. Abaguhungira ko bose urabakira kandi ukabagirira neza. Rero ndagushimiye ko n'uyu munsi Mwami Imana abaguhungira kubakirana urukundo n'igishika cyinshi, kuko inyota yawe nuko ata muntu n'umwe yogwa mu mahonero, ariko bose boraga ubugingo budashira. Mwami Imana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ngwino ku Mwami Imana aguhindurira izina. Haleluya, aguhindurira amateka. Kuko vy'ukuri hariho abantu benshi ubona batsikamiwe n'amateka, ariko hari Imana yahindura. Haleluya, hari Imana yahindura, bigusaba kubimenya. Kuko uyu munsi hariho abantu umwansi by'ukuri atsikamye ariko akoresha ibyankwa n'Imana kandi bakabyemera bakabigenderamo. Ariko ngwino ku Mana, ngwino, Imana irashaka kukugirira neza. Reka dusome umuntu by'ukuri yatahuye arimenya, hanyuma Imana imugirira neza. Haleluya, Bibiliya irahari kugira ngo twigishe abantu dusoma ngaha mu ijambo ry'Imana, ni kugira ngo natwe tugere ikirenge mu cyawo. Haleluya, reka dusome mu Itanguriro. Turasoma igice ca 32, turahera ku murongo wa 22 dushikane ku murongo wa 28. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi, inshoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki, arabajana arabajabutsa uwo mugezi. Ajabutsa n'ivyo yari afise vyose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifyigo n'itako rya Yakobo. Imero y'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati, witwa nde? Ati, ndi Yakobo. Aramubarira ati, uzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu urabanesha. Amen. Inkuru ya Yakobo ngira ngo murayizi. Yakobo yavukana na mwene wabo yitwa Esau, baramahasa. Hanyuma Yakobo yiba umugisha mwene wabo, yamwibye umugisha wiwe. Muravyibuka ko se Isaka yabwiye Esau ati, genda guhiga uteke inyama unzanire, ati hama ndaguha umugisha ndaguhezagire. Hama nyina acabibwira Yakobo ati, rukange uzana amasugura 2 y'intama tubage, ati hama dutekere papa wawe aguhezagire yaguha umugisha. Kandi mwibuke ko nukuba samuragwa yari yarabitanze arabigurisha kuri mwene wabo igihe yava guhiga shonje. Hanyuma acamara ati, numpe wundi, ati banza unyemere ko nzoba samuragwa. Aramubara ati, okay, ndavyemeye. Hanyuma acamuha kuvyatetse. Rero urumva yamunyaze kabiri, arababara, biba ngombwa ko avuga yuko arinda kumwica kubera iki? Kubera yababaje umutima wiwe. Urumva yamutwaye kuba samuragwa, amutwara umuhezagiro w'umuvyeyi, donc arababara. Hanyuma biba ngombwa ko Yakobo arahunga. Hanyuma aravyara, ararondoka, agira ibitungwa vyinshi. Mu nyuma rero niho sebukwe
yamukorera ikibi kandi n'abaramuwe bamugirira ishari ryinshi kuko yari umunyamugisha kuko se yari yaramwatuye ko umugisha waramukurikiranye. Rero abamugirira ishari ati biya ngombwa ko arahunga agaruka kwa mwene wabo. Rero aza afise ubwoba bwinshi avuga ati je nzomuturuka imbere gute n'ikibi namukoreye. Kandi Yakobo ryasigura ngo umusuma. Haleluya. Urumva ko iryo zina ntiryari bwamuveko. Mugabo amenya ibanga aravuga ati umuntu ashaka kumpindurira izina nta wundi, umuntu yotuma ngira igikundira imbere ya mwene wacu nta wundi n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Ese toma nawe uyu munsi ugatahura ibanga, ukamenya aho ukwiye guhungira, ukamenya uwashobora kugukura muri iyo situation urimo, ukamenya ubwo buzima. Ingenda babwire abantu Imana nta muntu numwe ariho yaremye ugupfa rubi. Nta muntu numwe Imana yaremye itaremanye umugisha wo kumubeshaho. Nta muntu numwe Imana yaremye ngo apfe rubi. Oya, ariko amateka atuma abantu babaho ubuzima bubi, bituma abantu hari n'ibyo umuntu abamwe atazi, yakwegewe n'ababyeyi biwe, yakwegewe n'amateka y'iwabo, bigatuma agira ubuzima bubi. Ariko bigusaba ngo ubitahure, umenye ikibazo ufise. Ukabona umuntu n'ukuri yarize ariko ntacyo akora ko ngo gikunde. Akabona umuntu n'umukobwa mwiza ntarongorwa, ukabona umusore mwiza afise uburyo bwose ntarongore. Hari ibintu bigenda bikubaho cyangwa ukagira icyago cyakwizingiye ko kikakunanira guheba. Uri mboregwa, uri umusambanyi, uri mu bintu nawe utazi, uragerageza n'inkomezi zawe bikanga. Ariko Yakobo aramenya ngo hari izina nitwa kandi iri zina ndagomba ko rimvako. Haleluya. Ndagomba ko seruka imbere ya mwene wacu ndi uwundi muntu mushasha. Haleluya. Nambaye yindi shusho nshasha, ntambaye ishusho y'umusuma imbere yiwe. Haleluya. Acaja hehe ngo ajabutsa abagore biwe n'abana biwe n'ibitungo ngo arabijabutsa. Hamagira iki? Aza wenyene. Muntu w'Imana utaramenya kuva mu kivunge ngo umenye ngo hari ahantu nkeneye kwenda kuvuganira n'Imana yanje, ndayibwira ubuzima ndimo, ndawibwira ingorane ndimo. Ntacyo uramenya, ntacyo uratahura, nturababara bikwiye. Ariko niwamara kumenya ngo ndakeneye ngende mvugane n'Imana nje, duhangane, ndayifata amaboko, ndayifata amaguru, gushika impinduriye. Haleluya. Bizokunda. Hari ibintu bidapfa kwikuraho, hariho amateka adapfa guhinduka, urinde kugwana urugamba rukomeye. Haleluya. Yakobo ngo agira iki? Ngo asigara wenyine. Amara avuga ati Mana simbaha. Arasenga ati ndakeneye kumpindurira amateka, ndakeneye ko nseruka imbere ya mwene wacu, fisi igikundiro n'igitinyiro cawe, ndakeneye kukubona, ndakeneye ubutabazi bwawe. Haleluya. Imana irungika marayika wayo ngo baranigana. Uwundi ati umva ndekura burakeye. Ati umva sinkurekura utampinduriye izina, singurekura utampinduriye amateka, utampaye umugisha. Haleluya. Haleluya. Hari abantu basenga, abantu b'Imana agasengera ikintu ukwezi kumwe akumva yarambiwe, akumva Imana yaramutaye. Ariko biragusaba kutitiza, gusaba kugumayo, ukaguma usenga, ukavuga ngo Mana sinkurekura. Kandi n'ijambo ry'Imana rirabitwemerera, riravuga ngo yemwe abibutse Uhoraho ngo ntimukarambirwe, ntimugatuma nayiruhuka, ngo gushika ihinduye Yerusalemu ishimwe mu isi. Yerusalemu yawe ni wewe, ubuzima bwawe buhindutse. Nibyo byose ubona bigukikuje bitarahinduka, ntiwemere nawe, ntuyireke, gumu yibutsa. Haleluya. Ugumu yibutsa. Yakobo waramubwira ati umva sindakurekura gushika umpezagiye. Nta matira madati mbega wewe nyene urinde, wowe mfata urinde, wewe umbwira ngo ndaguhezagiye. Ati jewe ndi Yakobo, bisigura ngo jewe ndi umusuma, iri zina ndakeneye kuri nkurako, ndakeneye kumpa izina rishasha, ndakeneye kumpindurira amateka. Haleluya. Acha ngo acaramubwira ati umva
kubera wamenye ibanga, wamenye guhungiraho. Haleluya! Ko wamenye guhungiraho ugahungira ku Mana yawe, ati ntugisubira kwitwa Yakobo ukundi. Haleluya, haleluya. Ati kuva uyu munsi wiswe Isirayeli. Muntu w'Imana, hari bitazoshoboka, hari bitazoshoboka utarava mu kigari cy'abandi, ukarondera akanya kawe n'Imana, ukayibwira bya bindi byose bikuraje ishinga, utarabimenya bizokorana. Imana yo ihora yiteguye kugira neza abana bayo. Haleluya. Hari abakubwira ngo none ngo narasenze kandi Imana irabizi. Ntabyizi. Biragusaba ko nawe ubibwira, biragusaba ko uyereka kuyizeye, uzi neza ko ari ishobora kubihindura, kubimenya ko kirabizi, ariko isa n'itabizi, kuko irakeneye ko wowe ubivuga, irakeneye ko uyegera, irakeneye ko wowe witabaza. Haleluya, haleluya. Yeremiya, Imana yaramutumye genda uhanurire umwami. Umwami ngo aramufunga, Yeremiya aguma yicariye mu gashaze ati Imana niyo yantumye kandi arabona situation ndimo. Ushikaho Imana imugira ati ewe Yeremiya we, mpamagara ndakwitaba. Haleluya. Kandi Imana niyo yari yamurungitse, ariko bisaba ko Imana imwibutsa ati utampamagaye ngumbwira ikibazo urimo sinza, mpamagara nanjye ndi ready kukwitaba. Haleluya. Ati ndakwereke by'amaso yawe atarabona, ati n'ibyo amatwi yawe atarumva, ati n'ibyo utariyumvira mu mutima wawe, ati ibyo nabibikiye abanyizera. Haleluya. Muntu w'Imana, hari ibyiza Imana ikubikiye, hari ibyiza Imana ikubikiye, ariko bigusaba kuyija imbere, bigusaba gufata umwanya ukwiye ukabana nayo, ugatebana nayo. Yakobo yatebanye n'Imana, yatebanye n'Imana, aravuga ati nta handi nzi gutabaza, nta handi noronka igikundiro cyotuma nseruka imbere ya mwene wacu akanyakira. Haleluya. Yashitse imbere ya mwene wabo aramwakira neza cyane. Haleluya. Tuzobibona rero nawe ibyo ubona bigutsikamiye, ibyo ubona nawe udatahura, urafise inyishu. Nta kintu kitagira inyishu, nta kitagira inyishu imbere y'Imana, ariko bigusaba gutitiriza, bigusaba gutebana nayo, bigusaba kwihangana, bigusaba gukomera. Haleluya. Bigusaba gukomera, bigusaba guhangana. Yakobo yarahanganye ngo gushika naho ngo yamufasha afata akamuvuna ngo umutsi ngo ufatanya ifyigo niki, ngo uwo mugabo abonye yuko atamushoboye ngo akora ku nyonga zifatanya ifyigo n'itako rya Yakobo. Urumva? Ngo imerero y'igitako giwe rirahinyagara, barikora ko bakiriko baranigana. Urumva yarafasha aramuvuna iryo fyigo giwe, uwo mutsi uravunika. Haleluya. Yagendana anahinyagara. Umva nkubwire, senga gushikaho inkovu nziza ku mavi yawe. Haleluya. Fukama. Yakobo yaraniganye gushikaho bavunagurana, ifyigo riravunika. Haleluya. Umutsi w'ifyigo uravunika. Rero nawe hari n'abaterereza ngo urumva ngo nzonsengere. Yego bazogusengera, ariko ntacyo azokumarirayo. Haleluya. Ntacyo azokumarira. Ariko imazi nayo we wikobokere ukipfukamira ugushikaho umyoka, gushika Imana iserutse igatabara. Haleluya. Niho urekuriwe kurekura nawe. Ntukarekure ko hariho benshi barekuye, ariko nturekure gushika ubonye inyishu. Haleluya. Byofata imyaka myinshi, turabona muri Bibiliya abo byafashe imyaka myinshi. Nawe ushobora kuba uri muri abo. Hari abafata iminsi mike, hari abafata amezi make, hari abafata imyaka. Haleluya. Ariko igihambaye ni kimwe, nukugumayo ukarindira. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha.
himbazwa muremyi w'ijuru n'isi ko tugufise nk'umutabazi wacu, himbazwa ko tugufise nk'umurinzi uturinda ku murango no mwijoro, dushimbazwa ko rewe uduhindurira amateka. Mwami Imana, ivyo twabona nk'imisozi imbere yacu ukabihindura akaba amataba kubw'urukundo ukunda abantu bawe. Ese ico mu uyu munsi Mwami, umuntu wese yari yihebye yihebuye yo kumvira ijambo agasubiramwo inkomezi, agahagarara adatinya ubugome bwose bw'umwansi, kugira ngo ibyiwe umwansi ntabimwake kandi abifitiye uburenganzira. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaza kwiri jambo rizogira ubushobozi kwa zoyumva rikabatabara kandi rikabahindurira amateka. Urakoze, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.